Alvin turamukeneye agaruke mu muziki apana yuko agenda kuvuga amashimira cyane Melanin Boy kuba Big Fizzo tuvuze Big Fizzo twumve ikone y'umuziki w'Uburundi bro tunakujaga kwenu siko tukijiurizisha Ichi gituma kino kintu buri mwaka hari umuntu yokwirengagiza inino ndirimbo yitwa Kilisese yuko indirimbo ibereye sama ni indirimbo ubona neza yuko ari muri bamwe baririmbyi ubona neza yuko hamwe boheba umuziki mbega kuba Alvin Smith ariko aravuga Melanin Boy agatekana ubibona gute hari ikintu kuko Sadbi yaramaze gutahura bino bintu by'umuziki yaramaze gutahura ati mbega riha amazina uvuga ukumva neza yuko ati araremereye bizogorana kuko muri industry iyi ni new generation bizogora kugira bro urazi icyo bita kubaka izina ego ikintu ca kabiri gituma Big Fizzo ari aguma kuri trend aguma kuri hit yambare ati jewe Lolilo ndababazwa n'ukuntu abantu nafashije aribo baza hari abantu bari mu muziki bazanwe no kuba Big Fizzo ndibuka neza yuko Lolilo mu gitaramo mu Kanyosha kera kiriho Brigade Primaire Lolilo mu gitaramo ciwe yigeze kuzanana ariko hiti zabo zimara amezi 3 ugasanga indirimbo yabo iri kirakundwa iri kiravugwa iri kiravuzwa mu studio canke mu bana benshi ariko ndaguhaye amezi ashika kuri 3 indirimbo zabo kabazi kuko Lolilo yakoze collabo na Diamond amaze gukorana n'abatanzania bakomeye bari abakera bari bakoze amahiti bitwa gute TMK amaze gukora amakolabo na aba batanzania baba legend bakomeye hamujya mwana yitwa Diamond Platinum ujya mwana yitwa Diamond Platinum ariko araza yari mushasha ari we amuhakolabo yisabira Tilizo impa indirimbo dukorana sasa uno musi Yeah. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Anashare 257. Anashare 257. Kabiri gatanu. Wagwan, ladies and gentlemen, are you ready? We ready, man. Yo. Amakuru yawe. Ndashima Imana bro. Kiri gute man? Easy. Safi sana. Je ndimeze neza, ndashima Imana. Umunsi uri kuragenda. Turi ku munsi wa mbere. Ego. Tuvuye muri weekend. Barabona yuko dufise big energy. Ibaze ku munsi wa mbere tumeze. Ya bindi vy'amalendiose. Ibaze ku munsi wa mbere tumeze kubisaba neza yuko weekend tuba twayimaze turyohewe cyane kubera abakunzi ba Anashare. Desa 57 ku nguvu badutera bro. Kabisa. Ego. Bro biri gute? Bana alhamdulillah. Weekend yagenze neza man. Weekend yagenze neza. Twaragiye turonka n'imigisha myinshi ku bakunzi bacu twaragiye turonka support nyinshi twaragiye ahantu hagiye hatandukanye bazokumva neza yuko mu biganiro vya Anashare tuzogarukako cyane gose bro habaye Miss Burundi habaye Black Festival Black Festival habaye ibiteramo bigiye bitandukanye muri iyi weekend turangije navyo tuzoronka umwanya wo kubivugaho kubigarukako bro dibaza mu kiganiro tuzobaha turiko turabitegura neza cyane turiko turavyandika ahantu sasa reka dushimira abantu basanzwe badukurikirana abantu badukurikirana n'abantu beza cyane ni benshi cyane man kandi umutima badufishe ku mutima natwe tubafishe ku mutima bari ahatandukanye mu bihugu bitandukanye harabari ahantu henshi man USA ni henshi France Belgique Canada Arabie Saoudite Oman ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi Zambia Kenya Tanzania mu Rwanda mu Burundi uzigi uko abantu badukurikirana bari
Arabie Saoudite ego bongerekanye baguma bongerekana bisigura neza statistike zacu ziratwereka ko baguma baduga bahora kuri 6% uno musi bageze kuri 8%. Bisigura neza yuko Arabie Saoudite yakora dukurikirana cyane ariko tutavuze neza yuko n'ibindi bihugu bahora batwereka support nyinshi cyane abagiye batsanzwanye duhora tubona baturungikira ama commentaire mu miriro myinshi turakeneza yuko muri commentaire zacu bazo baraturungikira hariya nyene emiriro batwandikirana baturungikirana n'ibihugu byabo aho basanzwe bari mu kurondera ubuzima kanaka canke aho basanzwe baba kugira babone neza yuko turi kumwe gatanu kuri gatanu bro baramaze kutumenyera mugabo kwivuga n'umuco w'iwacu tudashobora kuhereka imbere ya kamera ku gatebe k'ubusesenguzi kuri micro ya kabiri haba hari MC Gundos umuntu w'abantu umubantu boy brand ambassador w'igihugu cy'u Burundi brand ambassador w'igihugu cy'u Burundi Burundi Yo kuri micro ya mbere abari easy Batmix ya easy yo Batmix reka dushimire uziko hariyo reka ndabavuge baraza kwiyumva reka dushimire abantu batwandikiye kuri ya nimero twavuga abantu bayandikiye basaba yuko boja muri groupe ya Ana Share kugeza ubu baramaze kuboneka reka dushimire witwa Emeline dushimire TCC nabonye Claude dushimire na Claudette n'abandi batandukanye hariyo n'abandi benshi cyane nukuri abantu bacu tubafite ku mutima kandi babandanye badukurikirana babandanye basharinga ibiganiro byacu ariko tunashimira cyane hari n'abandi bagiye babitubarira yuko boja muri iyo group babandanye batwandikira nta kibazo bandikira irya nimero reka sinzi yuko no bavuga twarige tubona hari abayishi bagiye babidusaba ariko katuna bashimira cyane aho bari hariho witwa Natasha hariho witwa Nusla hariho witwa Sandrine eka n'abandi benshi bagitanzwanye hari n'andi mazina menshi bari agitanzwanye bagiye banabidusaba cyane ariko bitari ngombwa yuko tuza kuvuga canke twerekana amafoto yabo kuko banatasha ni benshi ariko hari bose bariyumva kabisa reka rero tubibutse ijya nimero bashobora kwandikira ni 76 843 853 ukeneye kwinjira muri group tuyandikira ati mwaramutse canke mwiriwe jewe nitwa naka shaka mushire muri group ya Ana Share uyibasigurira no mu kironde kugira abantu mu kirundi ni 76 amajana 843 amajana 853 tugenda tuba turi kumwe na bartender bar na kabare keza cyane ko gusohokeramo aho naho sahandi ni mu Kabondo mu Kabondo avenue Ganza numero 2 sasa ico nico kibanza dushobora gutumiriramwo abantu neza yuko nico kibanza cyonyene gikora ama service menshi Bartender Bar ex Gasuku iri neza mu Kabondo kuri Avenue Ganza numero 2 tunashimira cyane Big Boss Willy Cash yo ego tuba turi kumwe na imprimerie yitwa DH Telecom tuba turi kumwe kandi aho ibahereza nayo na service atandukanye ya impression ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye baremprima ku mipira ku muzu ku mashati bakora ibintu bitandukanye kabisa ama porte-clés ingofero ukeneye ibintu vya karite vyiza nta handi ni muri DH Telecom amaotokora y'imiduga turakunda kubona imiduga myinshi uza gusanga yuko imiduga myinshi iri kuravuka amaotokora ariko ugasanga ahantu honyene bakora ibintu bimeze neza canke biri bakora ibintu byinshi bimeze neza ni DH Telecom iri neza amashira hamwe yikenereye amatsiko canke ama brand yabo amazina yabo amalogo yabo barakwiye kurondera DH Telecom tunabashimira cyane ariko vuba cyane gose bagiye kubona tuzotumire umuntu asanzwe akorayo niho yo bibabwira neza cyane gose bandi ndizera neza ko dushobora kuba turi kumwe mu kiganiro cacu gikurikira na Nelly asanzwe akora muri DH Telecom akabasigurira neza reka tuzomutumeko ino minota 5 dora tubaha turi kubavuga wenyene yishikire direct avyivugire hama tugiye no kubazanira
naka video kazokwirikana muri DH Telecom ibintu bisanzwe biberayo kuko niyo company ya mbere mu gice cy'u Burundi tuvyemeranye ikora ibintu byakataraboneka bitari bigere biboneka mu gice cy'u Burundi hamwe naka video mu kibanza Bartender Ball kabisa ego ubaha adresse imeze neza DH Telecom bayisanga mirohero ya mbere Avenue Pierre Ngendandumwe muri Central Building numero 301 muri F na G ego sivyo urashobora kubandikira kuri 79 461 059 cyangwa ukaba telefona kuri 22 28 12 81 cyangwa ukabandikira kuri Gmail ni dhtelecom d@gmail.com cyangwa ukabasura ku rubuga rwabo rwa website akaburungu dhtelecom akaburungu org ni kibanza centre ville ni muri centre ville na Kivuze ni hagati twese turahurira hose abakeneye munsi y'igiti abavuye muri site munsi y'igiti bacaburuka munsi y'igiti ucubona ahantu hari building imeze neza aho bakorera hejuru heza kandi cyane gose abavuye muri nord mu gisagara ca Bujumbura bashobora gushikaje kwaca bafata rijya barabara riri hagati centre ville haya kujya mabisi ya Kanyosha canke ya Musaga yande kuri plaza bakaca babandanya ubajije ahantu hari iyo building kwa kabwa bose baca bahakwerekana ariko izi twigira mu mandeko no munsi turakora cyane ku miziki cyane gose ariko kuvuga ko na filme twayitaye kuko tura mixinga hose kuko abafana bacu nivyo barakunda filme ariko kandi turafise nabandi bakunda imiziki ubwo rero ab'imiziki bararekramye ngo mwaradutaye niyo mpamvu twafashe iyi systeme yo kuza tura mixing sasa uno munsi utangura indwi dufise energy umuntu agerera bikino kiganiro ndamusaba neza yuko nimba ya mbere ku rukundo bamo batwereka agire subscribe hama aze kwitondera kino kiganiro hama aze kukirangiza acha twandikira muri commentaire ati mbega bino bintu bimeze gute acha turungikira n'imiriro canke n'ahantu ari kugira acha comment ati ana share bimeze gute turakeneye kubera commentaire zanyu iza commentaire za mbere dukunda cyane kandi zidutera intege zidufasha muri career yacu bro sasa uno munsi turaza ni big energy n'uburemere man iyo hageze kuvuga izina giwe ni ibintu biba birimo impoemu bifise uburemere nawe sundi yahoze ariko sinzi impamvu yahevye kano kantu kwera ndibaza yaravyibushe kakana ko kuzunguruka oya apana kajya kera yarafise slogan ivuga ngo maigre mais pesant uravyumva ivyo bintu maigre mais pesant urumva aronze mugabo araremereye badadandem gikundiro yitwa Big Fizzo tuvuze Big Fizzo twumve ikone y'umuziki w'Uburundi bro ntawo bide honyene ni zina Big Fizzo urivuze honyene urumva uburemere maigre mais pesant sasa Big Fizzo tugomba turabire hamwe kubera iki Big Fizzo amazi imyaka irenga 20 n'iyindi irenga 25 bro sivyo ariko akaguma akora umuziki kandi umuziki uri kuri top turafise n'ivyo n'abandi baririmbyi bamaze imyaka myinshi washaka kumurusha bagikora umuziki akarorero nka Kidumu n'abandi bagiye batandukanye mugabo no musi Big Fizzo ni washobora kwiadapta n'umuziki ugezweho cyane man cyane gose ugezweho na Kidumu arakura ishapo Kidumu numvise avuga muri interview avuga ati mu baririmbyi b'abarundi nkunda Big Fizzo kandi tubibutse ko Kidumu yavyaye Big Fizzo cyane mu bintu bijanye n'umuziki ariko na Kidumu arakura inkofe aravuga ati kigipeti navyaye amakuru yacu rero uraza kudufasha abandi baravuga ko Big Fizzo yazanywe mu muziki
na Lolilo niyo nzima na Soul Saloon ikaba vyanse mugabo Big Fizzo wewe kwiadapta ego nahana ngo numwana avutse jo bundi ego haba haba muri mukuririmba stila aririmba haba amajamba aririmba haba uko yandika byose umengo aguma yiyubura ego igikoko ciyubura niki ninzoka inzoka irasaza rujya ruhu ego ikiyubura ikindi nabonye ciyubura ni ego umengo ni kinyenzi sasa rero Big Fizzo waguma yiyubura mu bintu bijanye n'umuziki sasa dufashe rero ego wewe uku kwiyubura kwa Big Fizzo akaguma kuri hiti imyaka nk'iyi yose wibaza ko bitegwa niki biva kuki ego urazizi ibintu abantu benshi muri industry baba bakeneye yuko amakuru menshi buyakurira kuri Anashare ahandi man kandi bakamenya ukuri the number one YouTube channel in Burundi ukuri yo siko ego ngira ngaruke kuri kino kintu cha Big Fizzo siko kino kintu cha Big Fizzo kino kintu hari abantu benshi bagiye bibaza yuko Big Fizzo yoba yamuka neza na neza mu ntara ya Makamba ariko Big Fizzo yamuka neza na neza mu ntara ya Rumonge bro Rumonge ariko none kubera ikavuga bwiza urakoze cyane ndagushimiye urumva raba ndagushimiye cyane nico gituma none nico gituma ubu turi batatu rero tubaye batatu goragoza rikavuga ngo Makamba Vilita we easy Gundos usiseme eti Fizzo anazaliwa hapo Rumonge Big Fizzo kugeza ino saha Gundos n'undi ko ndabikubarira Big Fizzo aharugwa Makamba je ndi umunyamakamba ni wabona hagushikana bro mviriza nakubarire man wewe nawe uri kuvuga Rumonge ariko Big Fizzo wewe wavuga ni bwiza unze nakubarire hari ibintu biba siko ndakubaza ijambo siko izi umuvyeyi wa yamukahe wanje ego Gitega Eba na sokuru iyo baharuye bakavuga ati izi izi yonka ku muvyeyi wiwe baharura yuko izi nawo bayamukahe Gitega urakoze cyane ndagushimiye katubandanye iyi hari abantu benshi batari basi ntiyavukiye mu Makamba hari abantu benshi batari babizi ibyo rero ushaka kuvyemere siko ibyo ushaka kuvyemere bisigura ko umuvyeyi wa Fizzo yamuka ivyo ndabikubariye abantu muri commentaire bazi kariya ya Big Fizzo benshi bazi neza yuko yamuka neza na neza mu ntara ya Makamba bro siko ariko umenye neza yuko yamuka neza na neza mu ntara ya Rumonge bro hari abantu benshi rega batanabizi ivyo bintu bro ibi ndiko nakubarira jina bifise ubuhamya bisigura ko mu mutama wiwe no munyarumonge ivyo ndabifitiye ubuhamya okay ndiko nabikubarira ariko tuko turabandanya tubwire rero impamvu Big Fizzo amaze imyaka nk'iyi yose ari reka tugaruke gatoyi indirimbo yiwe nibasura na Melanin Boy igeze kuri 1 million views yitwa Isezerano oya niwe nshaka igeze 1 million views bro siko hari abantu benshi bishobora gutangaza yuko ukuntu Big Fizzo aguma ari trend siko twemeranye niyo dushaka hari abantu bari mu muziki bazanwe no kuba Big Fizzo yaraje mu muziki kabisa ivyo ntawe woreka kuvyana kandi gushika ino saha ndemeza neza yuko abakunzi ba Anashare cyangwa abakunzi b'umuziki bashake bavyumve nta muntu muri industry muri uno muziki turabona azomara imyaka nk'iyo Big Fizzo ari karamara mu muziki ibyo bashake bavyumve ndaza kugaruka kuri Bizimana Bobakari Karom Sadbi ariko reka manze mbanaye kuri Big Fizzo nta muntu muri industry muri no muziki w'u Burundi bro azogaruka ku myaka Big Fizzo amaze muri industry aririmba akironka feedback nkuko ari wonka kuva kera indirimbo yiwe mambo je ya mambo wagenda muri show ukaririmba ukabura abantu bayitabira canke leave me alone zibiri ko nakubarira siko ariho bitangaza abantu benshi bro siko Big Fizzo yafashe umuziki
nk'akazi bitandukanye n'iyi new generation baronka yuko baronsa hiti ariko hiti zabo zimara amezi 3 ugasanga indirimbo yabo iriko irakundwa iriko iravugwa iriko iravuzwa mu studio canke mu bana benshi ariko ndaguhaye amezi ashika kuri 3 indirimbo zabo kabazi irengero ryazo tukaba turibuze kabisha ariko indirimbo ziwe uza gusanga yuko ziko zirakundwa za kera ahubwo ziko ziraza kuruta izubu bisigura yuko Big Fizzo yaratahuye siko Big Fizzo yaratahuye akazi arimwo siko abantu benshi bamaze kwicarana na Big Fizzo baramaze kubona basi hariho ni generation washobora kwicarana n'ubunyene bakakuvyimba ko kubera hiti baronse yego hari abantu benshi abamenyesha makuru benshi tumaze kuronka batuyagira bamaze kurondera muri new generation kugira bakurane ikiganiro bro aronse hit imwe zibiri ariko akacagomba kuvyimba nkaho umengo yaronse brand kaze cyane kubera indirimbo imwe indirimbo zibiri man yashitse siko yabaye Jay-Z ariko Big Fizzo ni gari sikeshi bamaze kumubona mu bwiza man akasangira n'abantu bro kusani muri restaurant man muri ya micopo yo munyakabiga ariko asangira n'abantu ariko no kudondora ari amazina ngaha y'abantu ni generation basigaye bibona yuko batoza ngaha muri MJ kureka tuhagire publicity muri MJ ko muri Eden siko batoza kuyicara ngaha ngo kubera ngo hiti baronse indirimbo zingahe zibiri man ariko Big Fizzo yaratahuye aravuga ati je bino bintu by'umuziki ndazi neza yuko naho tuba dufise hiti uribuka yuko koresha umwanya yigeze kumufata video wavuye ku mutwenzi yawo kandi yanyoye kandi avuye gusangira akabare kari popular kweri kambere barundi twese urabona akabare kari popular kambere Bujumbura ego nihajya ariko yaratahuye aravuga ati bano bantu niyo nabiyegereza tuzoguma basupportinga canke dufashanya muri bino bintu kabisha reka ngaruka kuri Lolilo biravugwa ko ari we yamuzanye ndibuka neza yuko Big Fizzo ariko Lolilo vyanse kweri hari abantu bataza kubitahura ndibuka neza yuko Lolilo mu gitaramo mu Kanyosha kera kiriho Brigade Primaire Lolilo mu gitaramo ciwe yigeze kuzanana na Big Fizzo aranamubarira ati hari uwo twazanye ndiko ndafasha abakunzi ba Big Fizzo bakera bazi kari ya ivyo bintu bace baminyuza Lolilo yavuze ati jewe nazananye na Big Fizzo reka ndamuzane kuri stage hamaririmbe ati n'umuntu ndiko ndafasha yego bino bintu benshi barabizi ariko baravyirengagiza bro ariko sha reka tugaruke kuri Lolilo yego bimeze gute ingene abantu bose yamazana babibihangange ariko wewe aho ndaciye nibuka Diamond Platnumz ntiyaje ngaho i Burundi ego Lolilo ntiyamuhaye amakolabo ego bihererahe ego kandi kiyagihe Lolilo na Diamond Lolilo yarafise izina rikomeye washaka no muri Tanzania kwa ba Diamond wabo kuko Lolilo yakoze collabo na Diamond amaze gukorana n'abatanzania bakomeye bari abakera bari bakoze amahiti bitwa gute TMK amaze gukora amakolabo na aba batanzania baba legend bakomeye hamujya mwana yitwa Diamond ujya mwana yitwa Diamond Platnumz ariko araza yari mushasha ari amuhakorabo yisabira atilizo impa indirimbo dukorana sasa uno musi ageze izi no musi ni big brand muri Afrika no kwisi hari kiyago twigeze gukorana na Lolilo hari abantu benshi bigeze kukibona twakoranye Lolilo naramubajije ati Lolilo uri mu legend ariko nta musi numwe twigira tukubona mu biteramo by'abantu bakomeye bari muri industry yambarira ati je mu biteramo simaka ngaragare je ndifitiye ibiteramo by'iwanje ntegura by'iwanje bwite kandi iyi ni exclusive benshi batazi Lolilo azimege katunzwe n'umuziki gusa man wonyene iyi ni imwe muri mu nkuru cyangwa mu kiyago twize kuyagana Lolilo ndamubaza arambarira yuko ati je ntunzwe n'umuziki nta kandi kazi noba nkora twarafatanye n'urugendo bro kuva ahantu bitwa kwa Metre Muvayo bro barahazi tuza mu gisagara ca Bujumbura tumanuka bro turi mu modoka imwe tuko turayaga ibigibyo bitandukanye arambara ati je umuziki n'untunze bro
siko ariko ijambo yambari ati jewe Lolilo ndababazwa n'ukuntu abantu nafashije aribo baza bakangira kubujyajya bro aribo baza bakaza kunshinyiza bakaza kumvuga nabi ku ma medias aho ndagaruka kuri Big Fizzo na Diamond nabo nyene akabajya imihari bro kuko yarabafashije muri industry yego siko yarambariye neza yuko DJ ndaryumuhari ariko nkibaza ati Lolilo muri gushikino sangwa agira he mu muziki izi awuheberande ngo agira ave muri no muziki ngo kubera ngo umwana wiwe ngo agira aje mu muziki Lizzo Lolilo mba numva umengo Lolilo karafata yindi nzira kana atari na nziza cyane ahubwo yo mwakompanya akavuga ati ingo ndakwereka uko bikogwa ahubwo yo namuhana featuring collab bakaja muri studio kugira bakorane igikorwa kugira gisohoke man siko buno butumwa Lolilo ashaka bwumva man ahubwo byari kunyohera cyane kuba bafitiye ni indirimbo na Lizzo n'umwana wiwe kugira indirimbo izebe trend kugira bamenye neza yuko umwana wa Lolilo aje mu muziki mbega niyamutanga ariko ivyo bintu by'abana navyo n'ivyo bindi bintu dukwiye kwigaho ego urazi umuhungu wa Big Fizzo yitwa Trezor haize imyaka ingana gute wumva ngo ari muri studio nimba ubikurikirana neza ngira ngo ubuzima bwe buzorinda buhera ari muri studio Trezor aranakuze mani gushikino saha yahejeje university wibaze mugabo kuva aheza secondaire ngari muri studio general indiriyo studio ryarazoyivamo sasa bari kuri Lolilo ego Lolilo tunamusaba cyane ino industry numva neza yuko azohe collab umwana wiwe ariko na Big Fizzo tunamusaba cyane ndemeza neza yuko Big Fizzo sindabona neza yuko hari umuntu muri industry azoza aja mu makanda yiwe kuko tuko turabona new generation basohora indirimbo imwe zibiri ukaza gusanga yuko indirimbo bazisohoye zimara amezi abiri bitandukanye na Big Fizzo kuko Big Fizzo asohoye indirimbo urabona neza yuko ni indirimbo iza gusubira iri trend iza itwibutsa muri kahise kwiwe bitandukanye na new generation bashobora gusohora indirimbo amezi agera kuri 3 ugasanga indirimbo iragiye turibagi ahubwo si indirimbo gusa no muririmbyi barajana tukamenya indirimbo no muririmbyi inyuma y'umwaka wa muririmbyi ajana na ya miziki yiwe yose tukamwibagira kabisa tukamwibagira mugabo mu gukonkluwa kuri iki kintu reka je mvuga ikintu kimwe kuri Big Fizzo Big Fizzo nimba uno musi tumubona aguma ari trend hari ibintu bimwe vyagiye biramwubaka bituma uno musi agihagaze kandi aci adapta hamwe n'aba new generation ikintu ca mbere n'urukundo yazanye mu muziki cyane man Big Fizzo n'umuntu akunda umuziki cyane man gose urumva tunashimira Edith ikintu ca kabiri gituma Big Fizzo ari aguma kuri trend aguma kuri hit ni iki wibaza ni discipline cyane man ni discipline kandi yama yabivutse muri uwo muziki ugomba kugira discipline ukavuga ati nakanda mwitwara kuku hageze akazi kanje k'umuziki biza kugenda uko ikindi kintu ca gatatu aguma ari update n'aba ba new generation nabegeza kure nabatakure bisigura iki ni wa muntu ari flexible yumviriza new generation akumviriza mbega new generation irikikora gute mbega Melanin Boy Jenny yonyandikira indirimbo ko ari we agifisa amaraso ashushe je ndiko ndasaza ndumutama anyandikira indirimbo urazizi ico kintu uvuze mba numva neza yuko ari abantu benshi bakwiye kugitahura iyo hataba umuryango wa Bantu Boy iyo hataba umuryango wa Bantu Boy Double J Dramati Kiriku Akili and Mike Producer Peniel Pro n'abajwe nabo bose ni mwibaze neza yuko
twari kubaronka ko tuko turaronka feedback yabo gushika ino saha. Yeah. Siko kuko abakunzi b'umuziki benshi nivyo simvuze neza yuko abo mvuze bahora baririmba ariko inguvu nini yabagiye kuzigira bari muri Bantu Boy. Tunashimira cyane umufasoni Kimana Edit Stay. Tunashimira cyane Big Fizzo umuryango wose wa Bantu Boy. Ego nari nkiza ku bintu bitumya Big Fizzo akiri trend akiri hit. Ego ikindi kintu tutokwirengagiza nuko kera yagikoze kera. Ego yarateguye umushinge ukomeye cyane. Gutegura umushinge ukomeye mu buryo buhe je ukuntu ndabibona. Ego hari indirimbo z'ama remix y'indirimbo za kera yagiye arakora nka Munyana Leave me alone. Oya ni shasha. Hariho Munyana yarasubiyemwo indi ndirimbo z'abandiririmbyi ba kera. Ni nyinshi zijya ndirimbo yasubiyemwo zatumye Big Fizzo amenyekana kandi ashinga imizi mu mitima y'abantu cyane kugeza uno munsi. Bikigoye kugira uzokwibagiza ziya ndirimbo mu mitima y'abarundi. Mu mitima y'abarundi hari indirimbo za kera zamugize uwari uno munsi. Kandi hari n'iziwe yanditse zatumye aba Big Fizzo cyane. Indirimbo novuga ko ziramba. Ubundi mu muziki hari ubwoko bubiri. Hari indirimbo nziza, hari n'indirimbo ya hit. Indirimbo nziza niya ndirimbo iramba uzonayisubiramwo n'igihe haheze nk'imyaka nka 10 abantu bakayifilinga mu ndirimbo rero ziramba. Harimo nka Leave Me Alone yararamvye yongera iba hit. Harimo nka Baju, harimo nka Ndakumisinze n'izindi nyinshi zitandukanye. Tutibagiye ko hariho n'amahiti. Washaka yarakoze amahiti mugabo no musi tutazi yari. Hariho nk'indirimbo y'amapiano yahereye ko baririmbana na X Factor kunywa beer. Ndayibona bro. Mugabo iramba. Hariho indirimbo yakoze ariko aradisinga abantu. Ya yindi indirimbo nyinshi zamugize Big Fizzo buri gihe asoye rap yo kudisinga umuntu. Acha bahiti. Indirimbo zicazibaye. Izo ndirimbo ni indirimbo zabaye amahiti kijya gihe muguno musi atawuzi yo ziri cyane. Harimo nka Konzi ya Kiko. Harimo What's My Name. Harimo ijya bayita gute ijya vuga ngo kama umechokoza nyuki utawuziza mwenyewe. Zijya ndirimbo ziri hit sana. Indirimbo zabaye hit mugabo zitaramba. Uno musi ntituzi yo ziri mugara afise ni indirimbo zarambye uno musi aririmbye gusa. Abantu bose muri concert bavuga ati uca wumva utunyanya tuduze mu mubiri. Mba numva umengo muri industry mugweza kino kintu rero Big Fizzo numwe yakoze mu mitima y'abantu bose. Abajene arabazana abakera aravuga ati reka nkora ama remix bazonyibukirako. Ndetse na bamwe bakunda imiziki myiza arayikora. Numva umengo Big Fizzo nikindi kintu muto. Umunsi umwe tuzomufatira ko ikintu kinini ya cyane ariko na Lizzo turamushimira cyane kuko afise itafari nini yakoze muri industry mu gice cy'Uburundi. Ariko twinjira tuva kuri Big Fizzo tugenda ku muririmbyi Bizimana Abubakar Kalum Satura honyine tuvuze Satubi nahone urumva nk'uburemeye. Erega man reka sindakubesha reka ndakubwira ikintu kimwe. Hariho amazina uvuga ukumva neza yuko ati araremereye bizogorana kuko muri industry iyi ni new generation bizogora kugira bro. Urazi ico bita kubaka izina. Kubaka izina ni ibintu bivunye. Kubaka izina ni ibintu bisaba inguvu nyinshi ku buryo iryo zina ryonyene urivuze wumva uburemere bwayo. Hariho n'abandi basani kweri bitwa amazina mugabo akubwiye ingene yitwa gusa uhita wumva ati
atiri izina n'izina riraho je ndibaza ibi bintu vy'amazina no kuba hiti birakonta sana man gose hari umusani mushobora guhura akakubwira izina ryiwe ego ugahita wewe wumva ume ngo mucira urubanza kumva yuko atiri izina yawe ririko rijaye maybe uhindure ego ivyo reka tubifatanye na ca kiganiro mwakorana na Mr. Kane w'amafilme haje ego hari gihe nyine ivyo nyene umuntu yitwa izina mugabo mu nyuma akavuga ati reka mpindure bivanye n'indi step nteye iri zina ndabona neza ko mengo rizotuma ntashika aho nshaka ego muga tuvuze izina Sat B kwera urumva mu buremere ego shaka ufate amazina azwi yose wowe nyene wihe umwanya yavuge ego uraza kumvamo ikintu ego Sat B afise hit song ubu yakwije 1 million yakwije 1 million mu ndwi imwe Kirisese bro yitwa Kirisese yitwa Kirisese Sat B rero ego bimeze gute kugira ngo buri mwaka yamafise indirimbo iri hit mu mwaka weze yari afise yahe tunakujaga kwenu siko tukijiurizisha Ichi gituma kino kintu buri mwaka yamafise indirimbo iri hit abigenza gute urumana izi kino kintu ndashaka neza yuko abakunzi b'umuziki bacumva siko hariho abaririmbyi bizogorana cyane ko tuzoronka abasubirizi babo siko tuvyemeranye izina Sat B urabona neza yuko ari izina ku mwaka canke mu mezi 5 ari imwe mu zina ritobura hit song ego ke siko kuko Sat B yaramaze gutahura bino bintu by'umuziki yaramaze gutahura ati mbega yuko tugiye muri kino kinjana bano bantu bakunda iki bakeneye iki bitandukanye n'abandi bantu b'abakristo naza kuvugira ngaho imbere ubona neza yuko hari abaririmbyi basohora hit song ariko ikaba ya indi Imana iyifashije kugira iyo hit song ibe ariko bitari bibereye ariko uraza gusanga Sat B ari umwe mu bantu afise plan ipanze cyane avuga ati tugiye muri vacances tugiye muri summer hari umuntu yokwirengagiza inino ndirimbo yitwa Kirisese yuko indirimbo ibereye summer ni indirimbo ubona nzi yuko ibereye summer ni na Sat B ubona kandi ni indirimbo iri international iri ku rwego ugiye South Africa ugiye Kenya ugiye Tanzania ni indirimbo y'amapiano ubona neza yuko ishobora gutambikwa kabisa ego Sat B afise plani ubona neza yuko yapanze itandukanye na bamwe mu baririmbyi bacu kenshi usanga badafise amaplani y'indirimbo zabo bashobora gupanga ati kino kinjana tugiyemo reka ndakizanemo ino ndirimbo reka nsohore ino ndirimbo bitandukanye na Sat B vyerekana yuko Sat B yapanze plan avuga ati jewe tugiye muri summer twaragiye turonka ama challenge meshi y'abantu badisinga indirimbo Sat B abivuga aravuga ati jewe nzosohora hit song yitwa n'umuririmbyi ari South Africa indirimbo y'amapiano ariko abantu benshi bakayidisenga akavuga ati ino ndirimbo bakabineglige ati uriko uradutera ubwoba nka kera bro ariko bagiye babona feedback nze gute none indirimbo ri hit song ni hit kabisa sigura neza yuko bizogorana kugira turonke umuntu azoza araduha hit song canke indirimbo ubona neza yuko ivugisha abantu mu gihe cy'amezi 5 adusohera indirimbo hit tunamushimira Bizimana Bubakari Karim Sat B kuko ubona neza yuko afise staff canke afise abantu bamwegereye bamupangira plan imeze neza cyane ego Sat B yubahwe muta ego Sat B arimwo mu baririmbyi baciye ubwenge cyane bafise mu mutwe Sat B arimo kandi easy ari muri bamwe baririmbyi ubona neza yuko hamwe boheba umuziki canke bohagarika umuziki kuko
amaze kutwereka plan ziwe amaze gukora Sadbi amaze kutwereka plan ziwe arashobora kubaho kuko turakunda kubona ama contracts akunda gusinya n'ama companies menshi agiye atandukanye ama societe menshi amashyirahamwe menshi akunda kumuha inoti akamwizera bitandukanye nuko hariho n'abandi baririmbyi baguma mu muziki ariko batararonka za staff batararonka bwa bumenyi kanaka bwo gusinya ama contract n'ama societe cyangwa ama shyirahamwe agiye atandukanye man kabisa ego tuva kwa Sadbi tugenda kwa Alvin Smith bamwita Lavage Nduwimana inka buterere ayo inka iva mu buterere ego bro Lavage aheruka kuva muri Kenya aje ngaho i Burundi ego amaze iminsi ariko arakora ibiganiro ego kuri TV iraho ego ariko muri ivyo biganiro akora ego idina Melanin Boy ego riguma rigaruka mu kanwa kiwe ariko ku rundi ruhande Melanin Boy yibereye mu gacerere ntihigera yishura aratekanye kwa kundi aratekanye mbega kuba Alvin Smith ariko aravuga Melanin Boy agatekana ubibona gute? Hari ikintu ngira ngaruka ko muri industry y'umuziki man imedia cyangwa ibintu ugenda kuvuga kuri social media ku bakunzi b'umuziki umenye neza yuko kuricishamo ijisho bro kabisa siko Alvin kuba yogenda kuvuga bijya bintu byose kuri media kanaka mu gihugu cyacu Burundi bisigura neza yuko uwa ari karavuga yo hari umunsi n'umura urabona agenda byarabayeho ariko muri kino gihe ariko biba kenshi iyo bamusokoroje nta n'ivyo abashaka kuvuga abagiye kuvuga igikorwa ciwe bro indirimbo yasohoye ariko abamenyesha makuru muri babi mugaca mumusokoroza akavuga ibindi ariko easy naho tumusokoroza Melanin Boy bro araciye ubwenge cyane kweri cyane Melanin araciye ubwenge kuko abakunzi b'umuziki baramaze gushika nino saba baramaze kubibona ni wa muntu azokwemeza mu gikorwa ntazokwemeza mu majambo bro ntazokwemeza ku mbuga ntazokwemeza kugenda kuvuga ibintu bidakenewe naho yovuga ibintu bidakenewe ejo bukeye aca gusohorera kamixon y'indirimbo kanaka mugenda ku mbuga ziwe kugira mu mwirabe siko bitandukanye na Alvin Smith bino bintu Alvin karagenda kuvuga amenye neza yuko none musi abankurikirana ku mbuga baze bandike MC Gundosi 257 baraza kubona kuri page yanje nagenda byandikako ku foto yanje twari kumwe na Alvin Smith hamwe na Fabirov Alvin ku mpanuro ziwe ararenza bro nivyo yobahanura ariko impanuro ziwe azitwaramwo nabi siko impanuro ziwe za Alvin ararenza urugero kamengo ko barashwana n'umuntu wako barakora igana cankwe ugasanga kashwanira uwundi mu artiste kanaka ego iyi nivyo bintu ngira mvuge kuri Alvin nivyo n'umututere bro kandi arapambana sana n'umuhasla vyatari afise impano nyinshi zigisanzwe nzo kwikuramwo ubwenge canke yerekana kandi zikamuha umusaruro ariko Alvin kino kintu ngenda mubwire iyo ugiye kuri media bro abakunze ko baradukurikirana nga bro baraciye ubwenge man baraciye ubwenge kabisa baranadusumbya n'ubwenge yego cyane kweli baranadusumbya n'ubwenge man siko barashobora kwicara ahantu bariko baradukurikirana bakaducisha mwijisho bakavuga ati uyu muntu bino binakaravuga mana yanje bizoherera hehe Alvin kino kintu niko namubarira Alvin turamukeneye agaruke mu muziki apana yuko agenda kuvuga hamashimira cyane Melanin Boy kuba yubahura nibi bintu nizo challenge ariko akavuga ati jewe yuko nogenda gusubiza Alvin Smith reka nihorere kabisa gushikino saha uze wihweze ijya media mukoresheje Alvin Smith kiganiro bro uze abakunzi bacu badukurikirana baze kura mu ma commentaire 98% reka ndavyita uko nyene baze kura aba commentaire zimeze gute ni commentaire zo kudisinga Alvin Smith ego kweli ya siko
bamwe ba artiste bacu barakwiye gukurikira izi media baha ibiganiro bakagenda kudisinga aba artiste nivyo babakeneye feedback babakeneye ariko hariho ijambo bife sigeze kuva mu kiganiro ni waha ikiganiro juste gari mu mukomeze kandi bivugira kunyene kuri media bro siko umenye neza yuko ari kararondera kugira rohe ari higeto yiwe yego siko twe kuri Anashare tuko tuvugiriza ukuri kugira ibintu bije mu muco kugira habeho ibintu shashuma kugira abantu bari muri industry cyangwa abantu bari mu mahanga bavuga ati man abantu baraciye ubwenge man ba artiste bacu baraciye ubwenge bro siko nijya uzobona abantu ba legend ba Kidumu ba Big Fizzo baza kuri media bavuga ibintu bidakenewe kuri media bro ntanari hura nka staff muhure hariya hama muhanurane muhanurane musangire mugire amaciyazi muhanurane apana yuko mwoza gutesha umwanya ku mamedi ibintu kanaka muko mugenda kudisingana ngo biko vyigisha iki industry biko bifasha iki abako baradukurikirana biko bifasha iki abana b'icitegerezo cyanyu kabisa siko ego Melanie turamushimira cyane bro ego tuva mu miziki twinjira mu mafilme Abel Nduwayo gukwiza ibihumbi ijana by'ababone n'imyaka yarakoze bimeze gute yaramaze imyaka myinshi apambanamo ariko yakwije ibihumbi ijana yaheruka kubikwiza yabikwije mu ndwi iheze bimeze gute wowe bibona gute ku myaka yaramaze hari ikintu easy ngira mvuge shimira cyane abakunzi ba Anashare bro siko twaragiye tubigarukako turavuga yuko Abel Nduwayo ari umwe mu basiniyaste yaramaze igihe ariko aronka feedback itari nziza kuri account ya YouTube ariko turanabahimiriza abakunzi ba Anashare abakunzi ba sinema y'u Burundi byatweretse yuko izi tudatamba twirorera kabisa siko pambana man baka twarasuye ikiganiro tuvuze iyo deba ya Abel Nduwayo bukeye cyambona ijambo twavugiye ko araronse agira ronke Silver Award apana ngo agira ronke yakwije ibihumbi yabikwije ubu yemerewe kuyironka yamaze kuzuza ibisabwa ibihumbi ijana man by'ababone bro yamaze kuvyuzutsa siko aba bakunzi bacu ico twobasaba babandanye badushigikira babandanye bumva nakamo tubatera cyane bro tubikorere Mr Sami urakuzi cyane imbere yuko dushikiko Mr Sami Mr Sam afise ibihumbi 90 birenga nambari na gatandatu na 5 biyuko na bine uko siko bagende kwa Sami partage content ziwe amafilme yiwe paka akuze ibihumbi ijana twarasabye cyane kuri Abel Nduwayo baranabidukoreye cyane tunamushimira cyane ariko tunasaba cyane abakunzi ba Anashare bagende kuri account yiwe ya Mr Sami official ariko araduha sinema yitwa Icyanzo agiye no kuduha ni sinema yiwe agiye gukoresha abana bari muri vacances ubona neza yuko ari sinema izo biryoshye cyane kose tunamushimira cyane Mr Sami ku rukundo ahora natwereka cyane turashimira cyane turashimira cyane abasiniyaste bose muri rusangi kabisa abari hit haba abariko baraduga haba bakiri hasi bako barakurikirana ibiganiro byacu ukungene bahore basupportinga Anashare n'ukungene baduha umwanya turashimira cyane abakisi b'abaririmbyi ku rukundo banatwirika cyane tunashimira cyane abariko baradukurikirana vyimva mutima bari mu bihugu bigiye utsanzwanye bumve neza yuko tuba turi kumwe nabo gatanu kuri gatanu nabo baradukurikirana bumve neza yuko imitima tuba turi kumwe bro ababandanye bagira subscribe kuri Anashare abahora bakomanta batwereka imiriro batwereka ibihugu barimo izi tunabashimira cyane man bro urabimaze reka ndagushimire asante nari kugitangurira ariko reka ndagihereze ko twifurize indwi nziza y'ibikorwa abakunzi bacu badukurikirana ukabukurikiranya ikiganiro kugeza ngaha umuntu wacu ubawe cyane naho butaha hirya ejo kwa gatatu turabatuye ikiganiro kirabo numva ubwoba numva ubwoba ariko abantu benshi baratubaza izi
ngo izi energy ngo tuzikura izi energy ni kubera abanyana ko baradukurikirana bro tuba turi kumwe na Bartender Bar ndetse na DH Telecom dusubire tubonane mu kiganiro cy'ubutaha hasta la vista job bless ciao ciao isho boy MC Gundos right now alongside Bart easy hasta la vista job bless ciao ciao